ndera gakura we icyo novuga ubwa mbere nuko Rwagasore yari afise umutima wo gukunda Burundi cyane rwose. Ugiye kuraba ingene yagiye yitanga kuva ari mu mashuri yiwe ya kaminuza mu Bubiligi, habanda cyane cyane amaze kugaruka ngaha mu Burundi, ukabona ingene yatunganije ibikorwa byo kwegeranya abantu kugira ngo bagire umugwi ukomeye wo guharanira gusubira ku ntahe Uburundi bwari bwataye haheze imyaka ishika kuri 60. Ica kabiri novuga nuko yari umuntu yabona kure cyane. Ugiye kuraba ingene yagiye atunganya umugambwe Iprona kugira ngo umugambwe abene gihugu bose yumvamwo, atakuraba ivy'ubwoko, atakuraba n'ivyijunja. Baravuga cyane yuko hari n'igihe yafata ingingo zikomeye cyane kugira ngo yerekane koko ko ari umugambwe wugururiye abantu bose. Urazi yuko hari n'abavuga yuko mu vyerekeye gutora uwo akanyurugo yatoye utari mu mugwe waganwa, kandi mbere hari n'abavuga ko yatoye uwari mu bwoko abantu bavuga yuko ari ubwoko bwakumirwa, bavuga abahutu ico gihe. Ica gatatu novuga kandi gikomeye cyane mu gihe ca none ni nyine Rwagasore yabona abantu bozezwa amabanga mu nzego z'igihugu ingene bo kwigenza. Yavuga ati genda mu nzego z'igihugu ugiye kuba umusuku w'abene igihugu, ija mu gifaransa yakoresha servir. Akavuga ati ugenda ukorere abene igihugu atakuraba iby'umushahara, ahubwo ugenda ugira uti ngiye kubafasha kugira ngo biteze imbere. Ntugende urenga mbere kurondera ibirengeye canke umushahara bakugeneye. Ugiye kuraba rero amarorerwa Uburundi burimo ubu mu vyerekeye gutunganya ivyitunga ry'igihugu, urabona ko ibintu vyoroshe gatonyi. Rwagasore rero ivyo yaravyayamiriza kure cane gose. Icyo cakari novuga, Rwagasore yavuga ati turiko turondera ukwikukira ku Burundi, so kwikukira gusa no guteza imbere abene gihugu biciye mu nzira ziterambere mu vyitunga canke mu vy'imibano twita les aspects sociaux mu kubaho. Akavuga ati duteza kwicarira ibibazo bikomeye cyane mu gihugu, nk'ikibazo cy'amatongo, ikibazo cy'ugwaruka, kugira ngo rwigishwe rukore ruzoze rubandanya gusekera Burundi neza. Ikindi novuga ni ngene Rwagasore yabona imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Jewe mu bitabo byose maze imisi nsoma baravuga bati Rwagasore yabwira Ababiligi ati mumenye ko tutakira abana, twigenga, dushaka mu dufata uko turi, mu dusoneranire. Akabwira mbere n'Abarundi ati namwe musonere abo bose mufitanye imigenderanire. Ati namwe rero hari ijambo yabwiye Ababiligi kenshi mbere dukunda kwihenda mu Burundi tukagira ngo yabwiye twebwe, aho yabwiye ati muzotumira kuri dukora nitwashimisha natwe bizodushimisha. Mu gifaransa avuga ati vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction fera notre fierté. Hajya ntiyabwira Abarundi, yabwira Ababiligi. Kwa rero nk'ukuntu nk'ikintu yihaye yipinze wenyene ati ikitagishitse ko muzomenye uko ari kintu nanje ndarashikira neza. Nivyo bintu bikuru je novuga kuri Rwagasore. Urabona mugabo icavyishe n'ubwo byose atarose umwanya kugira ngo bikire mu buryo abantu babone neza koko yo yipfuza gushikana Burundi. Ico no kubwira je ubwanje ndiyumvira yuko Rwagasore atagandagurwa Uburundi butari kuja mu magume twaciyemwo inyuma rupfu rwiwe. Icigwa kuba muri ndakubwiye Abarundi baze barabona imbere igihugu. Urabona nk'ubu haravugwa cyane mu gihugu ibintu byo kunyonora, ejo bundi bavuga byo gukorakora, hirya y'ejo bavuga ngo abasahuzi, abandi ubusuma. Mubwo urumva yuko hama hazi ikibazo c'abantu bashyize mu nzego z'igihugu, umengo nta kindi babona atari uko izo nzego z'igihugu zo bigikoresho kugira bitungira ubwabo. Ibyo rero ni ibintu bibi cyane abantu babimenye byica leta. Iyo wishe leta rero y'igihugu uba wishe n'ico gihugu,
kuko bwa buryo yahora ironka kugira ngo ikore ibintu biteza imbere y'agihugu, ikore ibintu bikingira abanyagihugu, ikore ibintu bihijunje igihugu, usanga bigira ingorane cyane ngaho. Ico rero ndibaza yuko ico cigwa ca mbere twokuramwo gukunda igihugu no kumenya kubaha no kubahiriza itunga rya bose igihugu gifise. Yewe nderaga